Bakunzi bacu bakunzi w'urubuga rwa B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino gano cacu cuno munsi turigenekezo rya 2024 ukwezi no kwa gatandatu uno mwaka turimo 2025 kanangore ndamutse cyane no badukurikirana yaba bari mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi abari mu migabane igitandukanye ndavuga Europe Asia Amerika bose bumve yuko tubaramukije cyane nkuko bisanzwe tuje muri studio kugira ngo tubayagene cyane ku makuru y'intambara kubiriko birabera mu buseruko bw'igihugu ca Kongo ariko imbere yuko ntangura kino kiganiro cacu murabona yuko ndi muri studio je nyene sinjoyewe cyane ariko navuze ati reka ndabaha no makuru y'uno munsi aho uwo twari dusanzwe dufashanya mu bikorwa umusisanguzi wanyu yabuze umuntu ariyo mpamvu mubona yuko ari je ndiko ndagaragara kuri kamera je nyene kandi ari je tugiye kubana mwa kino kiganiro rero kanangore nifurize kwihangana cyane umusisanguzi wacu dusanzwe dukorana ibikorwa vya misi yose nizere yuko Uwiteka akomeza kumworohereza cyane mu ibi bihe bigoye ibi bihe vy'umubabaro rero no musi dufise amakuru menshi tugomba yuko dusangira ni nayo mpamvu mwabonye yuko narengeye vyose nkaza muri studio kugira ngo tuyage ibigiye bitandukanye cyane ku ma operation aba yabaye ahagiye hatandukanye mu nkunde rero dusimbire neza na neza aha muri commune Bagira abatazi muri Bagira ni mu gisagara ca Bukavu ubu tuvugana hari ibintu bidasanzwe habere ibintu bidasanzwe muri akatondo kuno munsi aho mu gisagara ca Bukavu wazarendo bifadikanije n'ingabo z'u Burundi bashoboye gukora operation uvuga yuko ikomeye cyane ni nyuma y'igihe kitari gito nk'imisi 3 canke 4 aba bawazaniro n'ingabo z'u Burundi bigaruriye aha muri commune Bagira bahambuye zino nyeshamba za M23 ati rero muri iyo operation vyagenze gute ndazi yuko abantu benshi bakeneye kumenya ingene biba vyagenze ku rugamba iyo operation ko yagenze nuko ingabo za M23 canke inyeshamba za M23 canke RDF zari zigerageje ku renforcer abari basanzwe bari ngaha muri Bagira aba M23 binyegeje ngaha muri Bagira murabizi yuko twababwiye inyuma yo kotswa umuriro mwinshi gukubitwa bikomeye abenshi bahise bambura impuzu za gisirikare bambara civile kugira ngo baronke kungene bashobora kwinyegeza zino ngabo za wazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi ubona yuko zari zibabangamiye cyane nuko bagerageje kuhamfa ko ingabo zabo zwazingaho muri Bagira bari baje mu modoka zigira kuri 5 ndetse na brende aka auto brende niho baza baje kuhamfa gusa ariko nivyashoboye kuberera kuko basanze ingabo z'u Burundi ndetse na wazarendo bamaze guhagarara neza cyane basubiza inyuma umwasi ataragira ico yononye aha izi modoka zigera kuri 5 zahise zigwa muri ambush canke embuscade canke gatego bivana nuko wewe ubitahura bimaze kugenda uko niho baca batangura kurasa izo nyeshamba ubona yuko zashoboye kuhaburira abasirikare benshi cyane abasirikare kabisa batari bake ubona yuko iyi M23 ikomeje guhombera abasirikare benshi ngaha muri Bagira byabereye neza na neza muri Bugogo abenshi baba bari ngaho mu gisagara ca Bukavu canka muri Bagira mugogo baca bayibona bacamenya aho iyo operation yashoboye kubera miyo operation yabaye nitwovuga igitigiri cyabashoboye kononeka abashoboye kwasiga urugamba abashoboye kwasiga ubuzima ndetse n'ivyashoboye kononekarira kubera ko amakuru dufise ntibarabiduha ariko nivyaba ngombwa turaza kubibazanira mu kindi kiganiro kugira ngo tubabwire abashoboye guhitanwa n'izi ntambara ku mpande zose ubu rero tuvugana muri Bagira ubwoba ni bwinshi kubene igihugu ubona yuko ahasanzwe hari amasoko amabotike ibindi amaservice agiye atandukanye ubona yuko no musi batakoze ibikorwa bitakoretse kubera iki kibazo cy'umutekano muke uri kurarangwa ngaha muri Bagira aha turavuga yuko nko ku mashuri abanyeshuri benshi ntibashoboye gutonda ku mashuri ndetse n'abatonze amakuru dufise yiziwe nuko baciye basubira inyuma kubera ikibazo c'umutekano abana benshi rero ntibashoboye kuja ku mashuri bivanye niyo migwano iriko irabera mwako gace murumva rero yuko biba bitoroshe yaba M23 iri determine yaba wazarendo iri determine ati gute rero iyi wazarendo
gufata bagira ni ikintu kimwe kibaho icizere yuko bashobora gufata n'umuji wa Bukavu wose, ariko iyi M23 nayo iravuga ati nyamba abawazarendo bamaze kutugeramo kabisa bari muri bagira ntitujya mu mukondora zose kuko umwanya n'umwanya bashoboye kudusohora ngaha kandi bakadusohora nabi. Urumva yuko aka gace novuga ko agace bakeneye bose muri rusange, baragakeneye bose kubera ko ugatakaza ndetse n'ugafise bose bafise bagafitiye novuga imigambi, kuko iyi wazarendo yihenze igatakaza iyibagira nuko icizere cyo gufata umuji wa Bukavu kizoba kiriko kirahera. Narijya muzi yuko igisagara ca Bukavu cyose baba wazarendo ndetse nabo bifadikanije coalition yose ya FRDC biboneka yuko bamaze kugota kino gisagara ca Bukavu umwanya n'umwanya ushobora kumva yuko cabaye itombe. Rero iyi M23 nayo niyo mubona irikiragwana hasi hejuru kugira ngo bikunde ntibashobore gutakaza kano gace novuga yuko kari très stratégique. No kusaho gusa mu nkunde dusimbire no muri warungu naho hari bidasanzwe. Ku munsi w'ejo harabaye bidasanzwe aho umujenerale Maheshi batazira Simba yahavuye akora ibikomeye cyane mu operation, aho yagavye ahasanzwe hari birindiro by'inyeshamba za M23 n'ibitero yagavye ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro, aho yashoboye guhangana n'uno muhari ndetse birangira abambuye imodoka ya double cabine type D. Abantu babakeneye amafoto y'iyo modoka cyangwa abazende bariko barishima inyuma yo bakugaba kwitero bakabambura n'imodoka, turabifise mu groupe WhatsApp baraza kuza tubibahe kugira ngo babashe kubona yuko ivyo tubaha ari amakuru y'ukuri koko. Abantu nabo batangiye ama groupe WhatsApp no basaba yuko bo twandikira kugira ngo bikunde binjire mu groupe WhatsApp baze baronka amafoto n'ama video na cyane cyane kubiba vyaranze urugamba. Rero aho muri munzinzi kabisa byaboneka yuko abawazarendo bavuga ko umusisanguzi wanje niwe akunda kuvuga yuko bagwana nk'abisize urusenda, bagwana nk'abisize agapiripiri kabisa. Ubona yuko bakubise ya ntambara ya runyota, niko bazita intambara ya runyota. Niyo ntambara avuga yuko nayo yari mu ntambara zikomeye cyane. Ubona yuko abo bawazarendo bari babayidetse kumine kabisa, baravuga yuko ati muzinzi muri warungu dutegerezwa kuharikipera vyanke bikundi. Nubu tuvugana abayisasu rimwe riracavuka ntabwo birahera vyose, ariko nivyaba ngombwa yuko hari ikindi kiba kidasanzwe nuko ndabemereye yuko nza kugaruka kuri micro kugira ngo ndababwire uko vyifashe muri rusange. Saho gusa dusimbire no muri kabare imigwano nubu tuvugana amasaha tuvugana nuko muri kabare umuriro ari mwinshi cyane. Numuriro kabisa uri kuraka hagati y'inyeshamba za M23 ndetse na wazarendo. Ugerageje kuraba turavye iyi M23 yo mu misi 2-3 ishize bitandukanye n'iyi M23 ya 24, kuko iyi M23 ya 24 biraboneka neza yuko yazananye inguvu nyinshi, inguvu zidasanzwe kabisa. Ubona yuko nayo yabaye detse kumine. Ntidushobora kuvuga ati nguvu urikira zikura ngaha, ntidushobora kuvuga yuko ari bananga bahindiye umukenyuro canke ba makenga canke kabira yoba yahindiye umukenyuro, ariko turiko turabona yuko iyi M23 nayo yabaye yarakaye kabisa. Ubona yuko nayo irikiragerageza kwigwanaho kugira ngo birangire yigaruriye Sud Kivu yose, niko no bivuga, kuko ihangiro bafise niyo kwigarurira Sud Kivu. Aho rero mu imigwano yabaye aha muri kabare ntituramenya ivyashoboye kononekarira, kuko na nubu tuvugana imigwano iracaba kabisa. Biboneka yuko mu kanya kari imbere dushobora kumva impinduka zibigiye bitandukanye. Rero abantu badukurikirana ico botahura nuko zino ntambara ziri muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo, izi ntambara ntizoroshe muri make, kuko yaba M23 yaba wazarendo bose barashaka gufata ubuce bugiye butandukanye. Aha rero nkaca ndabasubiza inyuma nkababwira yuko bivanye n'iyi wazarendo yari yakuye akariro mu bicero bigiye bitandukanye, yari yameze nk'iyihora, ariko babonye nk'akarorero ngaha muri bagira iyi wazarendo yari yahoze, ariko irabona yuko iyi M23 nayo idahotse. Wazarendo yari yabikoze mu kubahiriza anovuga gacerere canke kubahiriza ry'amasezerano yagira sinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Aha rero tubibutsa yuko aya masezerano
M23 itigeri yemera. M23 ivuga yuko bo bayafitaniye n'igihugu cy'u Rwanda batafitaniye n'igihugu cha Kongo. Rero murabizi yuko mu Rwanda hahise haba ikibazo navuga ko gikomeye cyane n'ubu abantu benshi bagifise kwa makenga yuko Prezida wabo nyine icubahiro wabo atashoboye kugaragara mu izindwi zitatu ziheze arivyo vyoba vyaratumye ano masezerano canke bino biganiro bibera mu gihugu cha Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya muri Washington DC. Ibi rero novuga yuko ari incamake y'amakuru ndabahaye, murabona yuko umusisango tutari kumwe sishobora kubivuga ko vyinshi, ariko ndagerageza kugira ngo ndabahe incamake y'amakuru mba narose kugira ngo ntimo bandanye mufise amakenga canke mwijijanije imitima. Rero ico nosaba dukurikirana nuko bo bandanya kudushigikira mu gusangiza ibiganiro vyacu abandi bikagira kure kabisa, kure hashoboka, kuko birababaje cyane kubona umuntu acumviriza ibinyamakuru bigenda bimuhenda, kandi ngaha mu Burundi dusanzwe twarikoreye ikinyamakuru cacu gisanzwe kiduha novuga ukuri kose. Hama kuba bakeneye ivyaranze urugamba muri description cyangwa muri commentaire ya mbere ndaza kwigora nshiremwo link ya groupe kugira ngo mubashe kwinjira muri benshi. Kare mu kurangiza shimire cyane abantu bose twabanye, ariko ndababwira yuko musango ziyamayivuga mu gisagara cha Uvira umutekano ni wose, nubwo amakomantere y'ibinyamakuru bigomba kudandaza tabura. Muri Uvira umutekano ni wose. Mvuze yuko umutekano ari wose, mwumve yuko n'imbeba idashobora kugonga isafuriya, niko no bivuga, umve ngo parara. Mu mutekano ni wose kabisa mu gisagara cha Uvira. Ingabo z'u Burundi novuga yuko ziriko ziraha controla ibice 90%. Ubona yuko ingabo z'u Burundi nazo zihaye hangiro yuko iyi Uvira idategerezwa gufatwa vya nk'ibikundi. Ubona yuko zariye karungu kabisa, zashavuye bano basore ba Neva barashavuriye aha muri Uvira. Bisobanura yuko atamwansi canke umwaduyi numwe ashobora kugirira nabi igisagara cha Uvira ndetse n'igisagara cha Bujumbura, kuko urabona yuko mu gihe babaherereye muri Uvira nuko n'igisagara cha Bujumbura cyo kiri muri danger gihe M23 yoramuka ifashe kino gisagara cha Uvira. Mu kurangiza nongere shimire cyane abantu bose twabanye makino kiganiro, nongera ndabasaba kugira subscribe kuri BM4+ nyamutara bikora kugira ngo tubandanye twagura umuryango munini. Amasara cari kare, nizere yuko twongera no guhurira mu bindi biganiro. Narije hari amakuru menshi ari karavugwa mu nkunde. Rero turangirize ngaha kino kiganiro, kumbure turaza kongera mu yandi makuru. Bye bye.